mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turabahaye ikaze mwese nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio Cirimoso. Uyu ni wa mwanya waca iganiro tubashikiriza uko indwi itashe. Iganiro c'uyu munsi igenekerezo rya 30 mu kakaro mubishikirizwa na Liliane Nindereye afatanije na Dismas Bizoza hamwe na Rugema Michel, mukabitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Tubahaye ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mu gutangura ibiganiro vy'uyu munsi duhera ku rubanza duheruka kwibuka imyaka 70 irangiye abicanyi b'umurwi wa CNDD urongoye igihugu bitabereye batikije abatutsi bari barahungiye mu ikambi ry'abatejeje izabo aho hari Bugendana. Iryo bara rikaba ryaguye mu ijoro ry'uwa 22 rishira uwa 23 mu kakaro aho hakaba hari 96. Radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Mu mugigwa wo kwibuka ubugira 27 abatutsi bahitanywe n'ihonyabwoko bagandaguriwe mu ikambi y'impunzi y'Ubugendana mu gaturuturu ka 21 mu kakaro 1996. Ishirahamwe ase Genocide Cirimoso ryarashikirije abacitse kw'icumu abarundi bose mbere n'amakungu ijambo rijanye n'uwo munsi. Kw'izina ry'iryo shirahamwe umushinga ntahe Rotere Niyonkuru yabanje kumenyesha ko bazindutse kwifatanya n'abacitse kw'icumu kuri uyo munsi aho abantu 648 bishwe bunyamaswa bazira ubwoko bwabo kandi atari ubwo bicaguriye canke ngo bagure ari uko bavutse ari abatutsi vyonyene. Yavuze ati mu nkundire ndabibutse ko Imana yari yabaremye ibarema ari abana b'u Burundi kugira ngo bubarere ngo bakure ngo nabo bazobukorere heze babuteze imbere mu kubandanya barondoka bongera babufasha. Ivyo bagwa nka biyago ntibahejeje ngo babibakundire mu kubagandagura atacaha na kimwe bakoze ataba baciriye urubanza mbere muri abo bapfuye akaba harimwo inzoya hamwe n'abavyeyi bakuze. Muri iryo jambo ase Genocide Cirimoso yarakengurukiye abarundi n'abanyamahanga bamiye bongera biyamiriza iryo vumwe ry'ihonyabwoko. Intwari zatabaye izindi zikanyegeza bariko barahigwa buhongo mbere igira ko yibutsa ko kuva kera amasezerano mpuzamakungu yemeza ko ubuzima ariko gatega kazina muntu ka mbere abo bavukanyi bambuwe. Harasabwe kandi ko abo bantu bishwe leta yobaburana mu gusaba ko sentare mpuzamakungu yoza guhana ico caha yishimikije amasezerano mpuzamakungu Burundi bwashize ku mukono mu mwaka wa 1948 n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi kuko ryiyamiriza ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyo mu ntambara. Abarundi bose abari Burundi no kw'isi yose basabwe gufasha kugira ngo igihugu cacu cogorore kikaronka amahoro arama kandi mazima. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU naryo ryasubiye gusabwa nk'uko vyama ko ryoshiraho sentare mpanavyaha mpuzamakungu itagira nkunzi ngo iburane izo nzirakarengane z'Ubugendana abapfuye kuva mu 1993 mbere n'abakurikiye kuko ariho honyene hazovugirwa ukuri kudateye amazi kuko umugwi wa Severe uvuga ko uri kurondera ukuri kubwa ase Genocide Cirimoso usa n'uriko ukangariza kugwiri gukudahana ivyaha. Iyi nayo ikaba ariyo nkomoko y'abantu benshi bo muri ibi bihe bimenyereye bemanga kandi bagakwiragiza no ku mbuga ngurukana bumenyi inyigisho zibiba amacakubiri afatiye ku moko, amadini, intara, imiryango n'ibindi. Kuzirengagiza canke kuzifata minenegwe bigashobora kuzosubira gukwega akarambaraye mu Burundi no mu bihugu bibanyi. Ase Genocide Cirimoso yaboneyeho kandi akaryo ko gusaba ko abasigaye bari mu buhungiro imbere mu gihugu bobandanya bakingirwa n'amasezerano yashizweho umukono i Kampala kuwa 22 Gitugutu 2009 akaba afitaniye isano n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi ziri mu mahanga yapfundikiwe i Geneve mu Busuwisi mu 1951. Ayo masezerano karabiri akaba yihaniza ko impunzi zitahukanwa ku gahato.
ase Jenoside Cirimoso yaravuniye akagohe abarongozi b'inzego z'igihugu n'amadini biyobagiza ko izo mpunzi zacitse ku icumu, ko abazimariye abantu n'ibintu bakihari kandi batigeze babihanirwa, cane cane ko hari abakizirindiriye kugira ngo bazimarire. Uburorero kubatahutse bakicwa abandi bakavugwa irengero bukaba ari bwinshi. Baba abatware bo ku nzego zitandukanye, abarongozi n'amadini boreka kwishinga inyigisho z'abanyamigambwe na burya arizo zabaye inkomoko yo guhunga no guteshwa izabo bamagarirwa guhunguka. Asa Jenoside Cirimoso yaribukije inzego za leta y'u Burundi, iz'amashirahamwe mpuzamakungu za ONU na Afrika, Union Africaine, gukurikiza ayo masezerano akingira izo mpunzi. Irangiza isaba leta y'u Burundi ngo ireke kugira nkunzi mu vyerekeye kumara imanza zo kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko, aho amashirahamwe amwe avugira abacitse ku icumu yemererwa mbere akanashigikirwa iyo hageze kwibuka, ayandi nayo agahakanirwa kurangura uwo mugirwa wemewe n'inzego mpuzamakungu Uburundi burimwo. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Tugaruka irindi rimwe ku bwicanyi bwakorewe abana b'abatutsi biga mu ishure ryisumbuye rya Kibimba ku igenekerezo rya 41 Gitugutu 1993. Muribuka ko bishwe baturiwe. Ivyo vyaha bikaba vyabirongowe n'uwari umuyobozi w'iryo shure ariwe Filimato Niyonkenguruka. Naho uyu yaronse ingero yiwe kuko yahavuye atsindwa n'urubanza, ahasigara amanikwa ku 31 mu kakara 1997. Hari abandi benshi babikoranye ariko bo bacidegemvya, ahubwo bakaba basigaye ari bo bantegezwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, z'inshingwantwaro n'iz'umutekano. Aha twogaruka gatoyi ko twari duherutse kubabwira uwo batazira Tibia, izina ryiwe ry'ukuri akaba ari Gabriel Nizigama, umwe afise ipete rya Lieutenant General, mugabo rikaba ari iryibano, kuko muribuka ko twaronse akanya ko kubamenyesha uko bigenda kugira umuntu ashikira iryo pete ntaba yaranzwe no kwica abatamwivuna. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Nk'uko tubandanya tubimenyeshwa n'abacitse ku icumu bo mu Kibimba, ubu bakaba badahengeshanya kutwitura, co kimwe mbere n'abandi bo mu yindi mihingo batubwira ko igitigiri c'abatutsi batuririweyo atari 150 bavugwa gusa. Duhereye ku vy'abanyeshure batubwira, baratumenyesha ko harimwo abana bashasha haheze amezi 2 gusa batanguye umwaka w'ishure. Bari bashitse mu Kibimba ko hatangura umwaka w'indwi ndetse n'umwaka w'11. Hakaba harimwo bamwe bari baje kuhadura n'abari baje kuhiga uko bahahinduriwe amashure kubera imvo zitandukanye. Bakatubwira ko bamaze gutororokana baharuye igitigiri c'abana baharokokeye ndetse n'abahasize ubuzima, abo bana bashasha bakaba batashoboye kubaharuramwo kubera ko batari bazinanye na bagenzi babo. Ivyo bikababaza ubugira kabiri. Kumwe kwa Samandari bamubajije bati, mbega Samandari, kubera ko witwaje umupfu wenyene? Nawe akabasubiza ati, wari kumuntwaza n'uwunyene. Kuri iryo shure ryisumbuye rya Kibimba wari kuhava harura abana bishwe n'abasigaye, yari kuba directeur, uwo nawe akaba ari we yakoze ibara ryo kwica abo yarajejwe kurera. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Si abanyeshure gusa rero bashobora kuba baribagiwe, burya muri irya station ya essence yo kwibubu haranatuririwe n'abandi batutsi batari bake batari abanyeshure bo muri lycée ya Kibimba. Abo nabo bakaba bari abanyagihugu basanzwe hamwe n'abasirikare bari basanzwe bari mu karuhuko. Tukiri ngaha twabamenyesha mwe mudukurikirana ko haba mu Kibimba haba n'ahandi mu gihugu abasoda bahuye n'umukoshi bagafatwa n'ababicanyi babaye inzira guhemuka za Frodebu, zimwe nyene zava ba CNDD ari bo bahera ko mu kwica mbere bakabicwa gashinyaguro. Ivyo nivyo vyashikiye umusoda yari mu bafashwe mu Kibimba. Ivyo tukabisoma mu gitabo canditswe mu 2006 n'umwe mu bacitse ku icumu kwibubu ariwe munonotsi Gilbert Tuhabonye, akaba yacise This Voice in My Heart, a Genocide Survivor Story of Escape, Fate and Forgiveness. Nkuko tuvyibonera ku rupapuro rw'129, abo bicanyi bo mu Kibimba bakaba barigishijwe kandi baramenye ikibi ku buryo batakangwa no kubago baje kwica, bakamukuramwo ibihimba bimwe mu nyuma bagatamba babifise mu ntoki canke bayimanitse ku mipanga yabo. Ukuri, ubutungane
niyo nzira y'amahoro. twokwibutsa ko hampande yo guhera ku basoda abo bicanyi bayoboka Frodebu bahera kandi no ku bagabo n'abahungu. Ibi na wa murwi mpuzamakungu w'itohoza wagenwa na ONU waravyiboneye kandi uranyurwa nk'uko tubisoma mu gace k'amajana 81 waca cegeranyo gifise nimero S akarongo gashinze 1996 akarongo gashinze 682 handitse hati kubona hamwe abagore batishwe bisigurwa n'ubugene mu Burundi umwana adakoma koko kuri nyina ahubwo abo mu muryango wa se. Mukamenya ariko ko hari n'ukundi duce twinshi tubimenyesha. Twokwibutsa ko mu vyo guhera ku bagabo n'abana b'abahungu vyari vyaribonekeje na mbere mu myaka ya 72. Ibi tukabimenyeshwa n'intahe zitanzwe n'abatari bake kandi bava mu mihingo itandukanye. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Tukiri kandi ku bijanye n'ikibanza cyo mu Kibimba caturiwemwo abatutsi, birakenewe cyane ko abatwumviriza batahura ukugene gushikana ya mango intwaro ya CNDD-FDD ihari idahengeshanya gusivya canke kuburagiza abaja kwibuka no kunamira abana b'abatutsi batuririwe kuyibubu. Nico nyene gituma ubwo butegetsi bubi butarigera butohoza ku bantu badasiba kuja kugerageza gufuta ivyandiko biri kuri kirya cibutso cyo kwibubu. Mukamenya ko akarenga rimwe iyo himirije irya tariki ya 21 Gitugutu usanga handitse ibiterasoni. Akarerero n'igihe bandika ngo omwesa no kuvuga ngo njanye n'ivyo, hakaba n'igihe banagerageza gufuta umusaraba. Iyo atabari abatumwe n'intwaro canke abatoni bayo baba barabarondeye kandi bo batoye n'imiburiburi tukumva ko iryo tohoza ryabaye. Uwogira impari ko abakora ayo mahano ku cibutso cyo kwibubu atari abatoni b'iyo ntwaro yo kwibaza akagereranya nk'umunsi goca basanga ivyandiko biri kuri zamva ziri mu gifugwe muri komine Mpanda hamwe hahambwe abicanyi ba CNDD-FDD bishwe na bene wabo ku itegeko rya Leonard Nyangoma canke ataraho yibaze nk'umunsi munaka boca havugwa ko ivyandiko biri ku cibutso intwari hari bitabereye ya CNDD-FDD yubakiye abahutu baguye muri kaminuza. Aha uwari we wese yo kwibaza namba koko vyoherera ngaho. Inyishu ni nyawibonekeza. Uko biri kose kuba mu Kibimba arico kibanza conyene cubatswemwo icibutso c'abatutsi bishwe atakindi bazira, intwaro ya CNDD irazi ko ari cagirije. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Uwagize ati abakuru bagira imana ntibagira ubwenge ntiyabeshe. Naho abasendede batwara bitabereye bama bita mu ziko kugira abacuri kukuri kwihonyabwoko bakoze. Iyo babandi bokwibutse ko hari abacika cumu babaciye mu myanya y'intoke ubakwiye imihingo yose y'isi aho badasiba gusibura amayira abo babisha basize basibije igihe bari bagikinda birorera mu gukwiragiza ibinyoma bijanye n'ihonyabwoko bahitiye bakorera abatutsi kandi bakiriko igihe aho baja hose babesha ngo nuguhabuza canke kurwanira intwaro rusangi arivyo bita demokrasi. Mudukunde turabire hamwe gatoyi bimwe mu biri mu gitabo cyanditswe n'umwe mu bacitse ku icumu mu Kibimba muri Gitugutu mu 1993. Uwo nawe akaba ari Gilbert Tuhabonye yahoze ari umunonotsi mpuzamakungu ubu akaba ari umumenyereza kandi akongera akaba umugira neza afasha abarundi kuronka amazi meza abicishije mu ishirahamwe yashinze Gazelle Foundation. Naho yari yatura uruhande rwose rw'iburyo kuva ku kirenge gushika ku rutugu akamara amezi menshi mu bitaro. Umunonotsi Gilbert Tuhabonye rero yahavuye akirajabuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubandanya ivyirwa be n'imyimenyerezo y'abanonotsi. Ashitseyo aratwara imidari myinshi mu makaminuza ya Leta Zunze Ubumwe mu kwiruka ivyo bita demi-fond. Mbere akaba yanahavuye atorwa mu barerura urumuri rwa Jeux Olympiques igihe izo nkino zabera muri ico gihugu mu mwaka w'1996. Umunonotsi Gilbert Tuhabonye yahavuye yakirwa mu biro vya Maison Blanche n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Bill Clinton. Iki kaba kirinda kuba carariye mu mitima kandi kikiriko abo bicanyi bamukoreye iryo shano. Nkako uretse ko inkovu zaho yatuririwe mu Kibimba zivugira ubwazo kuba zaruhiye kubonwa n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe Bill Clinton bisigura ko yamashahuri abo ba Frodebu n'abahungu babo babaye abasendede bamaze imyaka bagerageza kunyenyagiza mu makungu yabaye ay'inte. Kanatsinda
atari nk'abari basanzwe bashigikiye muri ubwo bubisha bovyihoza, ntawonanirwa gutahura ko kunigura umucuko w'umututsi mu Rutegama, guturira umunyeshuri w'umututsi ari mu Kibimba, canke impunzi iri Butezi, canke umutamakazi ari muri ya kambi ya Bugendana, ataho bishobora guhurira na ca citwazo aba bacace bavuga igihe cose, aho amarorerwa yabo bayita kurwanira canke guhabuza demokarasi. Izina ry'ivyo vyaha ni rimwe gusa, ihonyabwoko. Mu ncamake, umwete, uburyo be n'umwanya abakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi bashize mu gukwiragiza ibinyoma ntivyabujije ko baruhira kumenyekana nk'inzira ija gusuma. Ivyo bikaba vyashobotse kubera ibikorwa vyo kwitanga vy'abacitse kw'icumu be n'ababashigikiye. ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ubu naho dutega amatwi umwihwezo w'ivyo vy'izimanganya ibimenyetso vy'ihonyabwoko tukawushikirizwa na Dr Emmanuel Nkurunziza yanonosoye ivyigwa vy'ihonyabwoko akaba ari n'umuhinga mu gusesangura imvugo. Iyo akabi kabishe k'ihonyabwoko kabaye hamana ntaryo hakurikira kugerageza kuzimanganya ibimenyetso byaryo. Nk'akarorero mu gihe uburaya bwari bukiri mu buja bw'ababisha b'abanazi, aho baboneye ko ico caha c'agahomeranwa carangutse, baciye batangura kuzura no guturira ibisigarira by'abayahudi bari bishe. Ivyo bikaba vyakorwa kugira ngo ntihazogire umenya n'icigeze. Mu gitabo citwa The Holocaust Chronicle ku mpapuro zacu z'amajana 310 n'amajana 440 baratubwira yuko mu ikambi bahonerezamwe abayahudi ryahitwa Treblinka, ivyo vyo kuzimanganya ibimenyetso byatanguye mu kw'icenda ku mwaka wa 1942, mu ryitwa Belzec naho bakaba babitanguye mu mpeshi ya 1943. N'intwari hari rero mu Burundi bitabereye ya CNDD-FDD ntiyasigaye inyuma. Uravye inguvu ishira muri iki gikorwa kuva igishingwa, uratangazwa n'ukuntu gishusha ku rugero rwo hejuru n'ivyo vyakozwe n'abanazi. Tutangure twibukanya rero ivyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane Kigarama mu mwaka wa 2009, aho umuriro waduka mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Twibukanye kandi ko uwo muriro watanguye abanyororo baryamye, ariko akaba ata muntu yasize agatwe. Mu by'ukuri ibi nivyo guhera Imana icubahiro, kuko twihweje ingene mu mahanga mwene ivyo vyaduka mu mabohero byama vyasasitse inganda, ni ibintu bitari bisanzwe. Ariko bigashoboka yuko kubera ko kuntu Imana yacanye byatumye abenshi badasubira kuraba insiguro yindi iyo biri inyuma y'uwo muriro wadutse mu ijoro ukizizira igihande c'amabiro gusa. Iyo bavuze amabiro rero mu ibohero bisigura ahashingwa amadosiye ari mu bituma ahari abafungiwe muri iryo bohero, bisigura kandi amadosiye abigeze n'imiburiburi y'abaherutse gufungirwa muri iryo bohero. Ije umuntu yashoka avuga nuko umuriro wadutse hari harangiye imyaka 3 gusa, hari kuba bicanyi bagera ku 6,000 bari bafunzwe kubera bakoreyeho nyabwoko abatutsi 1993, abenshi muri bo bakaba bari bafungiwe aho mu Mpimba. Tugire ko tunibutsa kandi ko muri abo ariho dusanga abakuru babandi bari barigeze mu mwaka wa 2004 kwandikira umukuru w'umugambwe wakozeho nyabwoko muganga Jean Minani, bamugabisha yuko batabafunguje nk'imbohe za politike bazoca bamena amabanga y'ingene uwo mugambwe bararitse gukoreho nyabwoko ku batutsi. Abenshi mu bazi kwihweza na cane bamwe badahuta kwibagira ibintu biba bifise insiguro mu buzima bw'igihugu les faits historiques, barabona ko uwo muriro watumbereye neza na neza ahari amadosiye y'imanza z'abicanyi bakozeho nyabwoko bari baherutse kurekugwa muri bimwe byo kubarekura atagisabwe ngo kuko bitwa ko bazira politike data wanje. Kugira umuntu atahura amamuko hamwe n'inkurikizi yo kugucurika ukuri ku rugero rw'aho ibyaha by'ihonyabwoko byitwa ngo ni politike, reka tubanze tugaruke gatoyi ku mwihwezo watanzwe n'umubirigi Steve Van den Gest, umuhinga mu mategeko y'intwaro y'igihugu droit constitutionnel, mu cigwa yagize mu mwaka wa 2008 akacita immunité provisoire et blocage des négociations entre le gouvernement du Burundi et le Parti Hutu FNL, une analyse juridique. Muri ico candiko c'impapuro 14 arerekana amahinyu ari mu ciswe ivyaha vya politike canke crime à mobile politique, akaba yerekana neza ko aho kwishimikiza uburemere bw'icaha cakozwe bishimikije insiguro itangwa na nyene kugikora. Yatanze akarorero ko umuntu yofata akica mu chef de zone kanaka canke akinamura agafata ku nguvu mushiki wa nyumba 10 ati babashikanye imbere y'ubutungane bagaca bavuga ko ivyo byose byakozwe kubera imvo za politike, ivyo vyaha bica bireka kuburanishwa ababikoze bakagirirwa ikigongwe muri ca kigongwe c'ikivunga ca politike.
Ibyo byabaye rero byari bifise ishingiro muri wa mwumvikano w'iterasoni w'Arusha witiranije ibyaha n'ibikorwa vya politike, akaba ari nawo wisunzwe kugira hasohoka amabwirizwa yashinzwe mu Burundi agatuma bicanyi bagiye mu ibarabara n'inkoho bagahagarika bisi zuzuye abantu bagakuramwo abatutsi bakabica batabahuti n'imwibandanirize bagirirwa ikigongwe ngo bakoze ibikorwa vya politike. Amakuru makuru muri ayo mategeko ateye isoni akaba ari nk'iryo kuwa 21 Munyonyo mu 2003, loi numéro 1/022 du 21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuite judiciaire en faveur des leaders politiques rentrant d'exil. Irindi naryo akaba ari iryo kuwa 22 Munyonyo nyene mu 2006, la loi portant immunité provisoire de poursuite judiciaire en faveur des membres du mouvement signataire de l'accord de cessez-le-feu du 7 septembre 2006. Uturero twazimwe rero muri mwene izo manza ziswe iza politike n'ahari iz'agacamutwe akaba ari nk'ugwari rwugururijwe Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi canke urwakurikirana Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka ku kugene yari arongoye ubwicanyi buhiga abatutsi muri Bujumbura rirara mu 1993. Urugogo rukaba rwari rugeze kure mu matohoza rukaba rwagiye guhoya aho Pierre Buyoya asubiriye kwaduka ngo n'umukuru w'igihugu maze bimwe mu byasabwe kugira ngo amakungu arenze uruho rw'amazi kuri iyo ntwaro yiwe itariciye mu mategeko kukaba kwabaye ko iyo hagarika iyo kurikiranwa ry'abateguye ihonyabwoko ry'abatutsi. Ibi bikaba byabaye mu mpera za 1997 no kuvuga hasigaye amezi makeyi ngo ibiganiro by'amagaburanyama ya Arusha ngo bitangure kuko hari muri Ruhesho 1998. Aha twibaza ko ibi bifasha abatari bake gutahura ukugene hagumye hari abakeburana ntaryo ko ibyo yarusha birimwo na y'amasezerano yahava sinyo mu mwaka w'2000 byabereye mu gitutu c'abakoze ihonyabwoko ku ruhande rumwe hamwe n'abagerageje gutembagaza intwaro ku rundi ruhande ivyiswe arrangement entre génocidaire et putschiste. Niho haho rero aho bukereye kabiri umugwi severe ugashingwa waje utangura kugerageza kunganisha ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ryari ryamaze no gutozwa n'umugwi mpuzamakungu ONU ngo uribangabanganishe n'amabi yakorewe abantu bo mu bwoko bw'abahutu, tukaba duteye aho ico citwa severe kigomba ko byose bihinduka bikaba ihonyabwoko ryahiga abahutu naho ishamwe mpuzamakungu ONU ryo ryerekanye ataguhingitanya kw'abahirwa ari abatutsi. Turakengurukiye mwese mwadukurikiranye mu biganiro vyacu naho ubutaha tugira Burundi buzira ihonyabwoko. Murakoze cyane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.